ni radiyo BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri urubuga rwa interinete bbcgahuza.com, kuri Facebook live no mu buryo bw'amashusho kuri live nyine, ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Tori ingingo z'inyenzi amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwa gatatu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abakekwa ko babarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF mu mpine bishe abantu 17 bibaye nyuma y'ikindi gitero kishe abarenga 40 mu cyumweru gishize. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yemeje ko hari ibiganiro biri kuba mu gushaka igisubizo cy'ifungwa rya Paul Rusesabagina. Mu Burundi hashize hafi umwaka ibinyabiziga bya taxi vero cyangwa se taxi moto na tuk-tuk biciwe gukorera ingendo mu gice kinini cy'umujyi wa Bujumbura. Ubu ngubu ngwingaruka ziri kuba bitwara kimwe n'ababikoresha mu bagenzi. Bajaje nta kazi kakirimo kwe urashaka kumara nk'isaha yose atamukirana n'umuraro. Twarapipakiza ku makinga gushika kuri kote bucaye kwa Siyoni. Reka tworohera nayo ubuva ngaha n'amaguru gushika hariya gusanga urugendo rurerure uracotse nta nico kuyeyo. Murumva byinshi birambuye muri aya makuru mu kanya tubafitiye n'imikino. Aya makuru ayibona Florentine Kwizera. Byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma yuko Siriake muhawe nayo abanza kutugezaho andi makuru y'ingenzi wavuga ku isi. Perezida Biden yavuze ko abanyamerika bakwiye gutekana kuko atagatosi kari mu burya amabanki ya Amerika akoramwo nyuma yaho ibanki ya Silicon Valley yo mu ntara ya California ihombeye. Mu ijambo ryiwe kumbonesha kure ariko ikirimba ciwe ca Maison Blanche, Biden yavuze ko ubutegetsi bwiwe bwakoze ku buryo abari basanzwe babika muri iyo banki bashobora kuronka amahera yabo yose. Yavuze ko azokora ibikenewe byose kugira ntihagire igihinduka. Biden yavuze ivyo igihe isoko ry'amahera rya Wall Street ry'iyindwi ryari rigiye gutangura. Ku munsi wa Mungu, ibanki ifite icicaro i New York nayo yarugaye. Ku masoko ya Buraya, imitahe mu mabanki akomakomeye yarakorotse cyane. Igihugu ca Iran camyeshe ko abantu barenga ibihumbi 22 bari bahagaritswe mu gihe c'imyerekano irutavanako yo kwiyamiriza leta yo muri ico gihugu bagiriwe ikigongwe. Umukuru w'ubucamanza muri Iran yavuze ko bamwe bari bahamishijwe ivyaha mu gihe abandi batari bwacibwe urubanza. N'ubwa mbere Iran yerekanye ku mugaragaro utwigoro twayo two kuburizamwo iyo myerekano yatanguye mu kwezi kw'icenda bivuye ku rupfu rwa Mahsa Amin rwabereye mu ibohero. Iyo myerekano ni kimwe mu bintu bikomeye leta ya Iran yahanganye navyo kuva habaye impinduka zo mu gihumbi 1979. BBC ivuga ko umumenyesha makuru wayo wa mbere ahembwa amahera menshi Gahuza azokwemererwa kugaruka ku kazi nyuma yo kutumvikana kwatumye ahagarikwa mu kazi, binatuma ibiganiro vya sport vya BBC byo mu mpera z'iyinga riheze bihungabana. Uwo yahoze ari kizigenza w'umurwi nserukiragihugu w'Ubwongereza yari yabujijwe gusubira gutangaza ikiganiro gikunzwe cyane c'umupira w'amaguru Match of the Day ku munsi wa gatandatu azira kunebagura politike ya leta ijanye n'abimukira. Abategetsi ba BBC bavuze ko yarenze ku mategeko yo kutagira aho yegamiye, bituma abandi bashikiriza makuru n'ibiganiro bahagarika akazi. Umuyobozi wa BBC Tim David yisiguye ku buryo yavyifashemo. Nibaza ko nabyitwayemo neza, bihora bigoye nk'uko abantu bose babivuze, nta gisubizo cyoroshye gihari, byaragoranye kubihuza, ariko gusaba Gahuza ngo abe agiye ku ruhande nibwira yuko byari bikwiriye muri kiriya gihe, maze rero tukongera kubitunganya kandi tubikora mu buryo twabishyize muri uyu mwumvikano. Nibaza yuko ari byo bikwiriye, maze kandi dutera intambwe imbere. Aya n'amakuru ya BBC. Uharanira agataya kazi na muntu atavuga rumwe na leta y'Uburusiya azwi cyane Vladimir Karamurza
yajanywe mu butungane i Moscow yagirizwa guhemukira igihugu. Yahagaritswe mu kwezi kwa kane umwaka uheze inyuma yo kuvuga ku mugaragaro ko adashigikiye abategetsi b'Uburusiya n'intambara yo muri Ukraine. Yiswe ukorera iperereza ryo hanze, akaba ashobora gucibwa igifungo c'imyaka 20. Mu ntango z'uku kwezi Amerika yarafatiye ibihano Abarusiya 6 ivuga ko bafise uruhara mu ihagarikwa rya Vladimir Karamurzi. Niwe aherutse gufatwa muri benshi batavuga rumwe na leta mu Burusiya, aho gucibwa imanza byongerekanye kuva habaye igitero muri Ukraine. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yarasabye ko yorekurwa byihuta. Igipolisi ca Malawi kivuga ko ubu igitigiri c'abasize ubuzima mu gihuhusi Freddy gishika 60, abandi bashika 16 bakaba baraburiwe irengero. Ico gihuhusi cateye hagati mu gihugu muri Mozambique ku munsi w'Imana, imbere yuko kibandanya kigashika no muri Malawi mwijoro n'imvura hamwe n'imiyaga myinshi. Mozambique yaheruka guterwa bikomeye n'ico gihuhusi nyene mu kwezi guheze, hononekayo ibintu byinshi cyane. Inkuru ya Will Ross mugiye gushikizwa na Florentine Kwizera. Imiyaga y'igihuhusi n'imvura y'isegenya vyaraye bikiyogoje mu manuko bwa Malawi mw'ijoro ryakeye, vyatumye abantu bapfa n'amazu yabo arasenyuka. Ubuhinga bwo gutumatuma nako bwaracitse, bituma abantu batamenya neza ivyononekaye canke abapfuye uko bangana. Igipolisi co muri ako karere mu mujyi wa Blantyre gifise impungenge yuko hari abantu bakiri munsi y'ivyasenyutse. Igihuhusi Freddy ni kimwe mu bikomeye cyane bimaze kuboneka mu manuko bw'umubumbe w'isi, kandi kimaze gutuma hagwa imvura nyinshi y'isegenya muri Mozambique na Malawi. Hamaze kuboneka imyuzure myinshi kandi biteze yuko ndetse ibandanya. Amashirahamwe y'abatanga ifashanyo akorera muri Mozambique avuga yuko hari byinshi bimaze kononekara, yaba amazu y'abantu ku giti cabo canke inyubako z'ibikorwa vy'iterambere mu harenga ica kabiri c'intara zigize ico gihugu. Turangize amakuru kuri Syria, aho abagira amatohoza ba ONU bavuga ko amakungu yananiwe gutanga imfashanyo yo kugoboka abanyesiriya nyuma yaho nyamugigima yahitanye abantu benshi yo mu kwezi guheze. Itikije inganda icegeranyo gishasha kivuga ko abanyesiriya biyumvise nk'abahebwe ko imfashanyo yari kurungikwa byihuta cyane cyane mu gihe kitari coroshe c'indwi ya mbere yo kugerageza gutabara. Ico cegeranyo kandi cyagiriza igisirikare ca Syria n'umugwi witwaje ibigwanisho mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu Hayat Tahrir al-Sham kuburizamwe utwigoro two gushikanayo imfashanyo. Kiragabisha kubandanya kubangamira agateka kazina muntu kw'abasirikare ba Syria n'imigwi ibagwanya, harimo n'amakuru avuga ku bitero bishasha mbere no kubibanza byasinzikaye niyo nyamugigima. Prida urakoze. Syria Kamahawe nayo yatugezagaho amakuru ya BBC avuga ku mahanga ari mu biro bya BBC i Nairobi. Amakuru arambuye tuhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho abakekwa kuba abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF mu mpine bisha abantu 17. Ni igitero cy'ubwicanyi cya kabiri mu gihe kitageze no ku cyumweru. Abarwanyi kandi banakongeje inyubako mu gace ka Kirindera muri Kivu y'Amajyaruguru muri ibi bitero byagabwe mu rukerera. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize abantu 45 barishwe mu mirenge ibiri mu gitero cyagabwe n'aba barwanyi nyine bivuga ko bafitanye n'isano n'umutwe wa Kiyisilamu wa Islamic State. Inkuru ya Wiros muragezwaho na Felenga kwaye. Ibiganiro byo kugarura amahoro byarageragejwe, ariko igisubizo cy'amahanga ku kibazo cy'ibibera mu burasirazuba bwa Congo kibaye koherezayo abandi basirikare. Ingabo za Uganda zimaze umwaka urenga ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru guhashya inyeshyamba za ADF, ariko ntabwo zabishoboye. Iki cyumweru cyonyine ADF yishe abaturage babarirwa mu mirongo mu midugudu 3 itandukanye. Amaso amaze iminsi ahanzwe cyane ku nyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ukunze kuregwa ko ufashwa n'u Rwanda n'ubwo rubihakana. Ubu Angola nayo iri kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abasirikare ba Kenya n'abo Burundi bo bakaba bamaze kugerayo. Ibyiringiro nuko ibi bihugu byishyize hamwe mu guhashya imitwe y'inyeshyamba yose bitazahindukirana bikarwanira amabuye y'agaciro ari muri Congo nk'uko byagenze mu gihe cyashize. Tujye i Bujumbura mu Burundi. Hashize hafi umwaka amapikipiki
cyangwa amagare atwara abantu azwi nka taxi vero cyangwa taxi moto ndetse na tuk-tuk cyangwa bajaji aciwe kugera mu gice kinini cy'umurwa w'ubucuruzi Bujumbura kubera impamvu z'umutekano. Ariko rero hari ababona ko ibyo byateye ingaruka zikomeye ku batwarwa n'ibyo binyabiziga ndetse na ba nyirabyo basanzwe babikoresha. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge wo mu biro bya BBC Nairobi aherutse i Bujumbura yavuganye na bamwe mu bakoresha ndetse n'abatwara ibyo binyabiziga adutegurira inkuru ikurikira. Ku kiraro ca Nyabagere hagati y'amazone ya Cibitoke na Ngagara, umugezi wa Nyabagere ubu wabaye umurongo ntarengwa ku mataxi vero, taxi moto na bajaji ku bavuye mu makartier yo mu buraruko nka Cibitoke, Mutakura, Carama n'ahandi. Ico kiraro cabaye nk'igituro c'ivyo vyuma vyo kwiyunguruza aho ababigendesha barindirira kuronka abakiriya, ariko bavuga yuko atana benshi bakironka, ivyatumye amafaranga bahora baronka yaragabanutse cane. Bajaje nta kazi kakirimo kwe. Bajaje urashobora kumara nk'isaha yose atamukira n'umwe uraronka kubera nta bipakiza bahari, abakira twakura hiyo hakurya. Urashobora kugira saa 5 ibihumbi 10 uraronka canke 5. Birasema babajaje ubu n'ibihumbi 8 ibihumbi 10. Kera mwari mugeze bari ha penise 25 nayo si misi yose. Hari igihe umubosi arindi nko kundwi arashobora kuronka nka 30. Bajaje ipfuye ubu no kudekarasa kuko revize ni 600,000 ntabishobora kuronka amahera. Kubava mu makartier y'uburaruko umurongo ntarengwa wa Nyabagere utuma batacikora kuri ubwo buryo kugira bashike canke bashikane imizigo yabo ku masoko nka Kotebu, kwa Siyoni canke kwijabe. Twarapipakiza ku makinga gushika kuri Kotebu canke kwa Siyoni bikatworohera, nayo ubuva ngaha n'amaguru gushika hariya gusanga urugendo rurerure uracotse nta nico kuyeyo, n'abakira bazi ngo hasanga ugasanga bigiriye. Iyo ufise akazigo biragorana kuko bisaba kukikoreza, hagiye baguca amafaranga utunguka mwako kazigo bivanye n'urugendo nabo bisunga n'umuzigo wabikoreye uburemere bwawo. Mbere avuga yuko ivyo vyatumye ibiciro by'ibidandazwa harimo n'ivyo kurya biduga cane. Abantu bari mitomate canke intore umbushoreye kuri Kotebu cyangwa kwa Siyoni noho hari inyungu. Ubu ntibikunda kubera déplacement zarabuze, ntibigishoka ubishora abantu bagifise uburyo babipakiza mu modoka babikora mu ndimiro babijana. Ingingo yo kubuza taxi velo, taxi moto na bajaje gushika mu bice bitari bike vy'isagara ca Bujumbura haraheze hafi umwaka. Ubutegetsi bw'igihugu bwavuze ko yafashwe kumvo z'umutekano kuko zatera amasanganya menshi. Abazizeye ku buraro n'uburamuko n'amashirahamwe atandukanye bo bavuga ko leta yaravye ikibazo mu ruhande rumwe gusa. Ni nako ubuserukira ishirahamwe rya Buraya mu Burundi abibona. Claude Boschu akavuga ko ikibazo gikwiye kurabwa mu buryo bwagutse kandi bufatiye kuri kazoza. Oui, ce qui me frappe sur ces questions de mobilité urbaine. Ikimbabaza kuri iki kibazo cy'ingendo mu mujyi wa Bujumbura ni ukuba nta gahunda iriho. Nta namwe mbona hari ukureba kure ku bikenewe mu bihe biri imbere ku bijyanye n'ingendo muri uyu mujyi. Jewe icyo mbona ni uko hakwiye kubaho ukuvugana na Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu kugira ngo tumenye uko abategetsi b'u Burundi babona hazaza h'ingendo z'abantu mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura. Nibaza ko habaho umugambi wagutse kuko sinibaza ko iki kibazo gikwiye kubonerwa igisubizo umuntu agihereye ku ruhande rw'umutekano gusa. Avec des lunettes en quelque sorte sécuritaires. Uwaserukira ishirahamwe rya Buraya mu Burundi avuga yuko ikibazo cyo kwiyunguruza kijana n'ibindi bitari bike nk'ivy'imyuka yisuka mu kirere, imibereho y'abantu n'ibindi. Claude Boschu avuga yuko ishirahamwe rya Buraya rigiteguriye gufasha leta y'u Burundi gutora inyishu zirama kuri ico kibazo. Twararondeye inzego zijejwe umutekano n'abajejwe igisagara ca Bujumbura kugira tubabaze ico bavuga ku ngaruka ingingo bafashe zagize na cane cane nko mu kugabanya amasanganya canke hamwe no kuri ico ciyumviro cyo kuraba ikibazo mu ntumbero yagutse, ariko gushika ubu nta numwe aragira ico atubwiye. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuza miryango, Nairobi. Urakoze Prime, iyo nkuru yabo tugejeje ku isa 10:43 hano i London, ni saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye, turagaruka kandi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Kwihangira imirimo ni kimwe mu nzira urubyiruko rw'ubu ruri gushishikarizwa cyane cyane ko kuri benshi bigoye kubona akazi ko ku isoko rya leta.
Murundikazi Kathia Greta Iradukunda ni umwe mu bamaze kuyoboka iyo nzira yo kwishakira imirimo, akaba avuga ko ikigo cye yise Hyacinth Art House kimaze guha akazi abagore cyangwa abakenyezi bagera ku 140 ndetse kikaba kinakorana n'andi mashyirahamwe y'urubyiruko mu kubashakira imirimo. Si ibyo gusa ariko ya St Art House ikora kubera ko ngo yanabaye igisubizo cyo gukingira cyangwa se kurinda ibidukikije. Mugenzi wacu Florentine Kwizera yavuganye nawe adutegurira inkuru. St Art House ni ishyirahamwe rikora mu byerekeye gukingira ikiyaga Tanganyika bicishije mu kurwanya irebe. Iryo rebe nacyo tukahita tukarihingura tukarikoramo ibikoresho byo gushariza n'ibindi bikoresho bisanzwe bikozwe mu buhinga bwo kujisha. Katya, duherutse kubumva muri mu batoranijwe kuronka igihembo c'igisata kijejwe iterambere muri leta y'Ububirigi gishigikira imigambi yakozwe n'abakenyezi ariko akaba ari imigambi ifitiye akamaro sosiyete. Mwebwe ku ruhande rwanyu babamenye gute, babatoranije gute? Nk'uko bivuze ryari higanwa, iryo higanwa ryitwa awa, ryasaba nyine kuba ufite umugambi ufitiye akamaro ikibano sosiyete, hama nawe ugaheza ugatanga candidature yawe ku buhinga ngurukanabumenyi en ligne, hama ugaheza ugatorwa. Hariho imice ine, hari uwitwa startup, hari uwitwa innovation, hari uwitwa scale up, hari uwitwa vote du public. Jewe nkaba naciye nshira muri startup na vote du public, mu nyuma ngera mu gice ca nyuma ha vote du public ariho ari jewe nashoboye kuronka amajwi menshi gusumba abandi bakenyezi bose twariko turahiganwa muri uwo mugwi. Uwo twibutsa gatoya mwahiganwa muri bande? Ihiganwa awa ryari ryatunganijwe mu bihugu 16 bisanzwe biri mu bihugu ingoma y'Ububirigi isanzwe ikoreramo bifitaniye imigenderanire. Muri ibyo bihugu harimo Uburundi, ryari higanwa rihuza abakenyezi gusa. Hanyuma akagashimwe none waronse gafise agaciro kangana gute? Akagashimwe kase agaciro gakomeye cyane kuko icambere twaragiriwe amahirwe yo gushika mu gihugu c'Ububirigi kugira ngo duhure n'abandi bakenyezi b'abanyamigambi eka n'abandi basanzwe abanyamigambi bo mu gihugu c'Ububirigi, abari muri diaspora. Ibyo rero byaduhaye kwiga uburyo ubwanje mu gihugu iwanje ushobora kudandaza gusumba ingene ushobora kuhinyanyura umugambi wanje. Ibyo cari ikintu gikomeye, eka mbere no kuronka abantu muri kazoza twoshobora gukorana dufashanya aba partenaire bari mu gihugu c'Ububirigi. Ikigira kabiri nuko iri higanwa rizotuma turonka gukurikiranwa igihe c'ikiringo c'umwaka wose. Ivyo rero bikazodufasha ari nk'ibikoresho mu nyigisho ahandi hantu bisaba yuko twiga. N'indi gikomeye ni iyo visibility irengeye imbibe zacu, kuboneka, kumenyekanisha ibyo dukoresha atari mu Burundi gusa, muri Afrika eka mbere no mu bihugu by'Uburayi. Katya, wewe urumva umugambi wawe umaze imyaka 2, nawe uracari muto cyane, uracakura. Indoto zawe nizihe? Uteganya gukora iki kugira ngo ukomeze gutera imbere no guteza imbere abandi mu kibano nk'uko arico watorewe? Ego, je umugambi wanje nababwiye ko usanzwe nkora mu byerekeye gukingira ibidukikije, akaba ari kurandura kirya catsi cimeza kibi irebe canke jasando mu rurimi rw'igifaransa. Kwihaye intangiro nk'ishirahamwe ry'uko n'imiburiburi ku mwaka twoshobora kurandura n'imiburiburi amatone 10 kugira ngo tugire ico dufashije natwe mu byerekeye gukingira ibidukikije. Hama ikigira kabiri, je nsanzwe nkorana na koperative irimo abakenyezi bagera kuri 145. Rero iyo koperative turifuza ko abo bakenyezi dukorera, abo dusanzwe dukorana, twobakarihiriza ubwenge kugira ngo ibyo bakora bibandanye bishimwa, hanyuma nabo bibandanye basahiriza kuko umva dusanzwe dushoboye kudandaza byinshi, nabo bashikirwa na byinshi kuko tubahemba bijanye n'ibyo bakoze. Iyindi migambi nuko twoshobora kuva ku butaka bwo ngaha mu Burundi mugabo tugashobora nabo kugenda kwigisha abandi bantu bafite ngorane, kuko twe turamaze kumva nko muri Burkina Faso, turamaze kumva nko muri Cameroon, abantu batubwira ati reka ibyo bintu natwe ntitubizi kandi turafite ingorane ry'amarebe. Umwana w'umukobwa wa kino gihe nawe ariko arirondera, urabona benshi baravuga bati mu gihugu ubuzi bwa leta bwaraheze, uwo mubwira iki? Yomanza akamenya ico akunda by'ukuri, ico yipfuza gushika ko ashobora
ashobora no kuba atashaka kuba umunyamigambi mugabo akabavuga ati jewe ndashaka gushika kuri iriya ntambwe yo gukorera hariya na hariya, nibaza ko arico kintu ca mbere nomubwira, kuko niyashobora kukimenya azoca aheza nawe arondere bya bindi bikenewe kugira ngo ashike hahandi yifuza gushika, na cane cane ko abakenyezi turiko turahabwa amahirwe atahawe abavyeyi bacu, tugende natwe izo opportunity tuzifate. Ego nico numva no mutekerero no muntu. Akoze Florentine Kwizera na Iradukunda baganiraga. Tujye mu Rwanda aho Perezida Kagame asa n'uworoheje imvugo ku kibazo cya Paul Rusesabagina ufungiwe mu gihugu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo iterabwoba agakatirwa igifungo cy'imyaka 25. Mu kiganiro yagiranye n'urubuga rw'itangazamakuru Semafor, Perezida Kagame yavuze ko hari ibiganiro biri gukorwa kugira ngo hakemuke ikibazo cy'ukuntu Rusesabagina yafungurwa. Ibihugu by'amahanga birimo cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byakomeje kotsa igitutu bisaba ko Rusesabagina afungurwa, bivuga ko bitishimiye uburyo ifungwa rye n'urubanza byagenze. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu uri Nairobi, Premier Kumagenge. Mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru Steve Clemons w'urwo rubuga rw'amakuru Semafor, Perezida Kagame yavuze yuko hari ikibandanya gukorwa kugira ngo ikibazo cya Rusesabagina afunguye mu Rwanda kive mu nzira. Perezida Kagame asigura ko ibintu bitegerezwa gutera intambwe, yakaba yabwiye Semafor ati novuga gusa ko hari ikibandanya gukorwa. Ati ntituri abantu bashaka kwizirikira ahantu hamwe badatera intambwe kumvo iyo ariyo yose. Arabandanya ati nk'uko mubizi no muri kahise kacu igihe twashaka gutera intambwe twarageze aho tubabarira abantu ibyaha bitarekurirwa, aribyo byatumye abagize uruhara muri jenoside n'ibindi abenshi bisanze basubijwe umwidegemvyo. Perezida Kagame abandanya avuga yuko batizirikira muri kahise, ko hari ibiganiro biriko biraba kugira harabwe inzira zose zishoboka zo gukemura ico kibazo hadahonyanzwe ibibazo nkoramutima bijanye n'iyo dosiye. Avuga ko yizeye ko uko bizogenda kose inzira izoboneka. Ibyo Perezida Kagame yabwiye Semafor bitandukanye n'ivyo yaramaze kuvuga. Nko mu kwezi kwa 12 guheze mu kiganiro asubiza ku busabe bw'umushikiranganji wa Amerika jeje imigenderanire Anthony Blinken bwo kurekura Rusesabagina, Kagame yavuze yuko Rusesabagina yareganywe n'abandi 200 barimwo abemeye ivyaha kandi bavuga yuko ari we yari umukuru wabo. Ico gihe yavuze ati twabivuze neza ko ata muntu azova ariho hose ngo adukange ku kintu dukora mu buzima bwacu kiretse ukoze igitero ugafata igihugu. Twimende ku magenge, BBC Gahuza miryango, Nairobi. Umuryango wa Rusesabagina rero ukaba watangaje ko wishimiye iyo nkuru, ariko ntabwo washatse kugira icyo utangaza kuko ngo aribwo nawo wari ukibimenya. Reka mbararikire Ikinamico Urunana y'ejo kuwa kabiri. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye nikoye nibizima se. Yego nibizima. Nawe si yo kwara nibizima Pascal. Yewe nta kigenda mukobwa jana yarandemanye pe. Yo yararwaye. Kandi ngo ni kankwanzi wa murozera. Reka da ibyo byihorere ntukishinga amagambo y'abantu kankwa. Ibyo se ninde wabivuze? Yewe ngaho muramukeye. Pasika wigenda mbanze ngukuruguture wumve. Ni 12:45 kuri BBC. Isango nejo kuwa kabiri hano kuri BBC Gahuza miryango. Reka noneho ijambo Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro cy'imikino. Imikino kuri BBC Gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu. Duhere mu mukino wa basketball mu irushanwa rya Basketball Africa League. Kuri ubu haravugwa amajonjora y'imikino ya nyuma y'iki gikombe iteganijwe mu kwezi kwa gatanu i Dakar muri Senegal. Ikipe ihagarariye Rwanda ya REG yatangiye neza mu itsinda ryiswe Sahara Conference, itsinda Kwara Falcons yo muri Nigeria ku bitego 64 kuri 48. Muri iri tsinda kandi AS Douane yo muri Senegal yo yatsinze Abidjan Basket Club ku bitego 76 kuri 70. Muri iri tsinda harimo kandi Stade Malien yo muri Mali ndetse na US Monastir yo muri Tunisia
nyuma ya Sahara Conference hateganijwe kandi kuzaba andi majonjora mu itsinda ryiswe Nile Conference ryo rikazabera mu gihugu cya Misiri, ryo rizaba ririmo amakipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola, Al Ahly yo mu Misiri, Slack yo muri Guinea, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, City Oilers yo muri Uganda na Ferroviario yo muri Mozambique. Biteganijwe ko imikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda hagati ya tariki 21 na 27 z'ukwezi kwa gatanu. Mu Rwanda mu mupira w'amaguru ikipe ya PRFC yakomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona ku munsi wa 23 nyuma yo gutsinda Marine ibitego 3-2, naho Rayon Sport itakaza umwanya wa kabiri nyuma yo kunganya na AS Kigali igitego kimwe ku kindi. APR yagize amanota 49, Kiyovu yafashe umwanya wa kabiri ikaba ifite 47, naho Rayon Sport ifite 46. Mu Burundi naho bakinaga umunsi wa 23 Bumamuru niyo ikomeje kuyobora n'amanota 51, ikurikiwe na Flambo yo ifite 50. Ibintu bikomeje kutagenda neza ku ikipe ya Vitaro yo ikiri ku manota 43 nyuma yo gutsindwa imikino ibiri heruka. Kuri ubu ni ya kane ku rutonde rw'agateganyo. Mu mupira w'amaguru kandi inama ya 73 y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA iteganijwe i Kigali muri iki cyumweru. Iyi nama igomba gutorerwamo umukuru mushya wa FIFA, ikazatangira ku itariki ya 16 yitabiriwe n'abakekerwa mu 2000. Arsene Wenger wamamaye cyane bwo tozaga ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza n'umwe mu bamaze kugera i Kigali. Kuri ubu ashinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri FIFA. Byitezwe ko Gianni Infantino usanzwe ayobora FIFA azongera kwiyamamaza. Mu Bwongereza aho bakinaga umunsi wa 27 Arsenal ikaba yaranze kurekura ikomeza kwanikira izindi. Manchester City nayo iracyayigenda hafi cyakora insinzi yo mu mpera z'icyumweru ntiyayoroheye. Andi makuru ya shampiyona y'Ubwongereza ku buryo buvunaguye turagezwaho no mugenzi wacu Florentine Kwizera. Mu Bwongereza umugwi wa Arsenal wongeye gushimangira yuko ushaka igikombe ca shampiyona cy'uyu mwaka inyuma yo gutsinda Fulham 3-0. N'umukino wari nk'umutego kuri uyu mugwi kuko Fulham ikunze kugora ama ekipa akomeye. Gusa umugwi wa Mikel Arteta watsinze umukino mu buryo bworoshe kuko ibitego byose byabonetse mu gice ca mbere. Mu mpera z'indwi Manchester City yo yatsinze bigoranye Crystal Palace 1-0 cabonetse mu minuta ya nyuma. Ku bindi bibuga Manchester United yongeye gutakaza amanota igihe yanganya na Southampton 0-0, ndetse n'umukinyi wayo Casemiro akerekwa ikarata itukura. Tottenham yegiye imbere ku rutonde igera ku mwanya wa 4 inyuma yo gutsinda Nottingham Forest 3-0 birimo 2 bya Harry Kane. Ibintu ntivyagenze neza kuri Liverpool kuko yatsinze Bournemouth 1-0, bituma Newcastle United yongera kuyicako kuko yashoboye gutsinda Wolves 2-0. Ama ekipa afite ibyago byo kuba yomanuka mu ciciro ca kabiri ni Bournemouth ya 18, Leeds United ya 19 na Southampton ya nyuma ku rutonde. Urakoze Florentine. Ahandi ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Real Madrid yatangaje ko ishyigikiye iperereza rikomeje ku ikipe ya mukeba Barcelone ikomeje gushinjwa gutanga ruswa ku basifuzi. Barcelone irashinjwa kuba yarishyuye umukuru w'abasifuzi akayabo kagera kuri miliyoni 8 z'amayero, ikigaragazwa nka ruswa kugira ngo hafatwe ibyemezo biri mu nyungu z'ikipe. Barcelone yemeye ko yishyuye aka kayabo hagati y'umwaka 2001 na 2018, ariko ivuga ko nta mugambi mubi wari ubirimo. Ivuga ko yishyuye aka kayabo kugira ngo ihabwe amakuru yo mu rwego rwa tekinike yakwifashishwa n'itsinda ry'abatoza bayo. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijo ryiza. Mwari kumwe na Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Mwambutsa. Natwe turimo turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Niba aribwo ugitangirana natwe wamenye ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo abakekwa kuba barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF bishe abantu 17, bikaba bibaye nyuma y'ikindi gitero cyahitanye abagera kuri 45 muri Congo. Mu Rwanda Perezida Kagame yemeje ko hari ibiganiro biri kuba byo kugira ngo hashakwe igisubizo ku ifungwa rya Paul Rusesabagina wahamijwe ibyaha birimo n'iterabwoba agakatirwa gufungwa imyaka 25 muri gereza yo mu Rwanda. Naho mu Burundi
nyuma y'igihe kigera ku mwaka ibinyabiziga bya taxi vero moto na taxi moto ndetse na za tuk-tuk biciwe kugera muri kimwe mu bice bikomeye by'umujyi wa Bujumbura hari ingaruka zikomeje kuba bikoresha baba ari abagenzi ndetse na ba nyiri ubwite mu binyabiziga. Ibiganiro byabiwe na Florentine Kwizera, J Megani yadufashije ku bahanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ndi Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango. Ugira umugoroba mwiza, ushobora kongera gusanga ni makuru kuri BBC Gahuza.com.